Finish? Yes. What are you doing, Colonel? Jenna, you don't think we can, man? You don't? If you don't come here, leave me. Jenna. Muganga, ndagushimiye no kuri wakoze cyane. Nta kibazo sha, amaso y'umwana nimba. What? Turabikeka. Ujye mukubona musanze mwibarabara. Umuntu ashaka ubufasha. Besto. Ko baye kumufasha ni mpamvu yacinda muzana ngahanya ku bitaro. Stone, rubaza ko je ndi umwana w'imyaka 5. Ujya mukobwa ni kirof, aho yazavuga ati inda ni ya Stone. Hari abahungu bangaye. Izi station yarari. Acha kuvuga ko yavuze we n'ikigugu mu mutwe. Nabandi bahungu bari bariye kuyagiriza atari wewe. Sinzi. Be. Ibi ndabizi ko udashaka kubitahura bivuye kumbwira umaze kugara umutwe wawe. Sente urabizi ndagukunda right? Sishobora no gukora ikosa nk'iryo ryo kuguca inyuma. Ma! Oh my goodness! Guess what? Ma, darussa kazi. Yeah, I got a job, you know. Yes, urakoze. Ya gwero no munsi ngiye kwitwa Procurator Stone niyo nkuru. Oh my goodness. Telefone baza neza. Baza neza, ubese adresse no muso tayikabulira. Telefone neza. Pole, buhoro. Inde?
Cynthia umuhamagara bigenge neza ngo ngaho uri muri telefone ujya bagweza adresse neza uri muri telefone Cynthia. Akazi namaze kugahabwa. Jitse no kubimumenyesha nabimusezeranje ko umuntu wa mbere ari wowe uwa kabiri ko ari we. Akazi umaze kugahabwa baguha adresse bakubara umunsi uzatondera ku kazi. Bya adresse kandi ma. Ubu muri 2020 ibintu byose bira online. Sawa baza neza rero umunsi tuzagenda ndaguherekeje turi kumwe wambaye ikoti usa neza. Kwambara manza amango turi babiri. Telefone hami bya Cynthia ubireke. Cynthia rekana nawe bana zitarekana nawe. Aka kazi ni ngombwa ko Cynthia ubu ni ngombwa cyane kurusha. Aho urashavuye ko kutarose Cynthia kuri telefone. Muri make umunezero dufise nga muri rugo iwacu imyaka n'imyaka umaze ntagaze ufise. Kubera Cynthia umunezero urapfuye. Bara telefone. None Cynthia. Nomero shaje. Allo? Cynthia. Cynthia arashaka kuvugana nawe. Cynthia. Ujye gutora umugore wawe. Kuva ryari wege kuva ryari ofisi umugore wanyegeje ko ufise umugore. Kuva ryari gase? N'umukobwa twahuye nawe ni barabara. Ashaka yani yako ari komesha induru nyine afise inda niniya turamutwara kwa muganga tumaze kumushikana kwa muganga aravyaraje abanyuma yo ngaho nyacara mugira ati bamubagiye ngo se umwana ninde acambonagize ko yani ukuboko kwace kurabaje kwace kuraba njewe aho rango yarakubeshye wibaze ko ujya kuba nta bwenge afise hari umuko bashobora kubwira kubeshera umuhungu ngo naye amuteye atamuteye umubyeyi wamenya ise w'umwana itire nkumbeshe n'ikintu nakimwe uyo mukobwa ari bwa mbere ndamubonye nubwo barimo mu bahungu bose bari hajya bahungu bose bari muri kumwe niwe wabonye mizo ufise amara kubye yabeshe nabwenge afise sinigeze ndabitekereza wenda wasanga aje n'umuhungu mwiza gosha abandi ako blaga palma izo ntabwo ndabizi ko umviriza nabwo kwabaye kumufasha tu wibaza kujya kuvuga nta bwenge agira wibaza kujya kuvuga nta bwenge agira kubye yakubesha mu bahungu bose bari hajya akagutora ngo niwe se w'umwana wiwe ibyo kuba nta bwenge agira nta mukobwa n'umwe ashobora kuyobega umuhungu amuteye inda bibaho ibyo ntibibaho hajya kwa muganga kujya gutura ujya mwana egera ko nabwo nakunda kumvisha kugira ngo ubyemere ni ngombwa unyizere manda umwana wawe kandi uranzi neza ndakuzi ibyo nta kimwe numvamo naho wagira abahungu ndabazi urabyumva ndahunda bazi ujya mukobwa ntabwo yakubesheye hariya aho mwahurira ni wawe uhazi sije na hasi hariya vuba ariko mwana ibyari nigeze ndakubera umwana mubi umviriza ntabyo umwana mubi abahungu bageze kuri icyo kintu mwigira inzoka kandi ikindi naco amategeko ndayazi kandi ikindi naco ngaha mu Burundi na n'umuntu umwigira yakanije kandi urabizi amategeko munzi amategeko kazi wawe amategeko n'amashuri yawe hana amategeko ku mwana w'abandi wagiye ku mwana numvuga ngo n'amategeko reka kubikuza bino bintu kandi gakwiye ngo umenye ufise imwe nyinshi sana amakuru ndazifise uko ndabazi neza njewe ndi umukobwa ndabazi ndazifise kandi ndabizi uko nta mukobwa ashaka kugira ati ujya mu ngo yantenga atanteye inda ujya mwana n'umukobwa afise ubwenge ubu nyine amugana ku muto masinjaye urajaye sinjaye ndaje twenga masinjaye nyine bya bintu wabikomeje ma
icara bavuga ntibikize umutungo. Aha ni muhira, wiyumve kuri muhira, wiyumve ko nje ndi mama wawe, ntugire ikibazo, sibyo? Ntugire ikibazo, icyo ushaka umbarire, akantu ukenera umbarire, ndi ngaha ku bwawe, sibyo? Umwana agire umuhereze yonke, ngoma ndamushuriza amazi, nawe ndagushuriza amazi woge. Yari yose ahubwo afite agatiro kenshi nk'amazi sinzira. Wewe reka ndondere imfungurwa ndakugaburira. Ubu kuryama urabona ko nashe cyane. Ntega amatwi, untege neza amatwi ndakubarira. Ndaguhaye gasopo k'umwana w'abandi. Yari ndaguhaye gasopo. Sinzigira mbona umure n'ugwara nuro rumwe. Urabyumva? Nijisho nkazagira mbona umuhaye ijisho ry'igitsure. Nzakwibagirwa ko umwana wiwanje. Ma. Reka kuza ufata urukundo ndagukunda no kukuba nk'intwari kugerageza kuzunya umunezero. Jangu mbona neza, jangu ntanubwumva. Urabonaho? Ndavuga ati ndaguhaye gasopo. Nubyo mukobwa nabwo azakugomaga. Azaguma ngaha. Ku burenganzira bw'iwanje azaguma ngaha. Inzu ni gwanje si gwawe. Azaguma ngaha. Kandi agukunda mama. Azaguma ngaha muri iyi nzu nyine. Azaguma ngaha tuzaraba. Abana bishije ntibacyumva. Uzamenya ko nje nakubwiye cyangwa ko ari wowe wambyaye. Tuzarahangana tuzaraba. Le wewe. Mukobwa. Ahanye saa tugiye kubana be. Akunda bikoze kubwineza mama wanje. Siko bwawe cyangwa umwana wawe. Sasa hari ikintu ugomba kumenya. Ntuze wigere ukora ku kintu icyo ari cyo cyose cyo muri iki cyumba. Yani ibyo ndiko ndasobanura ati igitanda, ishuka, hanyivuga nyine pako. Nimba ufise ubasha bwo kuryama ku gitanda utagikozeko sawa uzoharara. Ariko nimba ubwo kutobishobora kuma kuzoraryama hasi. Hari umuntu mwigeze kumbwira ati mugira umutima woroshe. Nzabafasha umwana wawe. Akenshi abantu benshi bakunda kumbwira ati ngo ni umuhungu ngo ngire umutima woroshe hasi ngo Nugomba kuzokora ku kintu cyacu cyose uzobona nganya muri ino chambre. Ndabisubiyemo kandi gwera ku gitanda, ishuka. Icyo ari cyo cyose ngahanye. Sasa ubwo rero ushatse kuryama uzoryame, ariko nimba woharyama utakozeko sawa. Ariko nimba wumva ko waryama wariko wakozeko ugomba kuryama hasi. Nugomba kuzokora ku kintu cyacu cyose cy'iwanje.
kintu icyo ari cyo cyose cyo muri kino cyumba. ubuzima ni nkigano kandi buryoha iyo uronse umuntu muhangana. Kuva aho ukiri mu buzima bwanje niho nabonye urukundo nkunda Stone n'agaciro amfitiye kaze mwihigano. Muganga, gusa ndagushimiye cyane warakoze kumfasha. Ni naryo kosa rya mbere nakoze mu buzima umva ndicujije. Alvella! Alvella! Ariko wa mukobwa, iki cyumba ni kiwawe canke ni kiwanje? Ubu nyine umaze kwibagira ibintu nakubwiye? Sinakubwiye utagomba gukora ku kintu icyo ari cyo cyose kiwanje. Hanikini nacho. Senti yarari ngaha. Ndikunda kubaza senti yarari ngaha. Senti wayi, yabari muganga? Nyine muganga. Ntabwo ngoga. Icyumba canje gifata nk'umwanda. Ubona ko bitaguhagije ubu nawe usimbukiriye ku mugore wanje wejo wazoza kumufata nk'umwanda. Ariko mukobwa uri
uri giki bakuhemvya ngahe ngira mara bagurije basi ndakwishure kuri kukurankorera bino byose we Kamana yanje agakobwa ubunya ntabwo ngiye kwita icyo mama wanje ari butekereze singiye kwita icyo mama wanje aza kwiyumva uno muzi ndashitse kumbwiza ukuri ndagushaka kukubona wapfuye ngayo wanje sawa basi reka ndakubwiza ukuri nyene uko mu buzima bwanjye no kwihanganira umuntu ambeshera ntako sishobora kwihanganira umuntu ambeshe ufise amasegonda 15 ivyo nivyo vyanteye kugushira muri ibi. Star baburiye kuba ntigeze ndakwizera wagira ibisanzwe sima kuko nanje n'abandi we nari kwifata nk'uko mbene witwaye gusa hari ikintu kigoye nashaka kugusaba iki uranizera ya cyane rwose urabona Alvella amaze kwiziza yuko muri ino seta kina kimwe ciza kibaho sasa nashaka je nawe dufashanye tumusubize umunezero bamunyaze Yesu gusaba tero nkundira ndamwiteho Star ndakwizera kandi cyane okay niyo mpamvu ndagukunda kubera ko utahura vuba iyo udafunze umutwe Alvi! Oh! Ndagufitiye impano. Ngongo iki? Ndagufitiye impano. Iyihe mana? You just wait and see. Taka huko, ngawizane ndani. Kano nyaruge tugenda amasaha yagiye. Nyene. Hey. 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 Nagukunze propose yanje. Ndetse nishimiye kugaragaza ko ndagukunda kutavuga mbere yo kundakubwira ko ndagukunda.
Stone ibintu ntabwo ngomba kubikora. Kubera iki Alvi? Sinshobora kubikora. Why? Biri impamvu basi tutahura. Stone. Ibuka icyiza mama wawe yankoreye ndetse nawe. Ntabwo nshobora gufata ineza ngo mwangiriye ngo ndabibiture bene. Ikindi kandi ndabizi ko muri isi na Mungu n'umuyobozi ukomeye cyane. Alvi. Uri umukobwa w'Imana. Wihanganiye akababaro kenshi. Wihanganiye agahinda kenshi. Wihanganiye amarira menshi. Nta muntu n'umwe utakwifuza kubana nawe. Reka ndakwereka ikintu kimwe. Wemeye uratwara umwana udashaka. Jya utekereza amahirwe ntugira. Uramusubiza ubishatse. Stone. Akanwa k'umuntu n'amajambo umuntu avuga ntabwo biba bihuriye n'ukuri k'umutima wiwe. Ndabizi neza ko muri iyi si nta muntu yomunda agashaka kumbesha rero. Alvi kugenda hari. Kwanza ndakora. Alvi ndashobora kugukunda. Ndagukunda birenze uko twumvira bike. Shobora gukora iki icyo cyose Alvi ko bwaho. Reka gutakaza umwanya wawe wose. Nta mwanya ndi kuritakaza. Shaka kamaje mbere kurambwira yo tuma mba Alvera numva nifuza kuba unibagira agahinda nagize. Newe n'abantu nkabo. Alvi. Sino kwizeza byinshi kuri ibi yinyo. Ariko izo ndashobora kubikorera. Uko? Singombwa wihute kumbwira ko ariko ndashobora kubikorera. Ariko ubundi kwereka abantu muri njyaye. Uburi kurambwira ko nkunda hanyuma Cynthia nawe. Alvi je nokora ibishoboka byose ubwira ngo yanitsindira icyizere cyaho. Amahirwe ni ayawe. Ariko ubundi ni kubera iki nabaye ikiguru. Ni gute nafashe umukate natwiga ntawuterera ibi. Gusa Stone. Bino bintu ntushaka guhindura. Icyo ngiye gukora. Senti, ntabwo ni muri situation kukubwira icyo ugomba gukora. Icyo ugomba kumenya nuko Alvera ndamukunda kandi akagira ikizuba kuri Alvera. Icyo kizuba no kuri jewe. Bitege ni kugiye kubona n'umunyabusongo ushaka. Nenega ni ibiki none kuri murabe? Mama, urutse ko ujya mwana Alvera ataruwa Stone. Oya. Oya, rekera ibyo sishobora kubyumva. Oya. Mana ndabitse kudashaka kubyemera. Nani ibyo numva, nani ibyo nzumva. Ndazi kudashaka kubyemera. Ariko mama rinda ndakumvisha byombe. Oya, ibyo bisibye. Agiye mama biritse. Sa? Oya. Ibi numvishije nibyo cyane. Sa? Mama umvise mama. Oya. Yesu. Mama. Mama ikindi. Bagahinda nateye mwana wanje. Mama ikindi kintu Stone yari yambwiye ko agiye kumuba hafi Alvera. Ariko sinenzi ko ibintu bizogarukira ngama. Ubu Stone yambwiye ko cyatankunda. Siga mukunda Alvera kandi adashaka kumuheba. Ma. Tujekere mwana ihangane urazi ko nagukundaga. Ibi byose twabikoze ko urujya mwana, twikoze ko yaruvera. Kandi urujya mwana sinari kumuta mu bitaro, ntabwo twari kumuta nanjye ndi umubyeyi. Basi hinge tuzavugana n'ujya muhungu. Kuko uri koze ndakumenya byose byabikora. Itujekere mwana, nanjye n'undi nababaza. Umviriza rero wacejeka. Ujya mukobwa naramuvugira ko urujya mwana. Sinakwanga. Muko kwese ko ajya mu kiye kibazo cy'ujya mwana. Ntandi mahita munarifise. Sinko twujya mwana
atesekare sibyo kuko nayo ndakuzi kuri umukazana wanje nindakuzi imyaka n'imyaka nkahise nkukibana yifashe nk'umubyeyi sinegutana urya mwana kandi nzi ko ari umwuzukuru wanje reka basi ibisigaye tuzabikora sibyo ngomba mvugane nawe mvuge n'umuhungu wanje hama turabe icyo dushobora gukora turondere umuryango w'ujya mukobwa hama tuvugane sibyo nugwaba ntugira ikibazo sibyo basi ahi wanje kwinjira kizire bazu ahi wanje kwinjira kizire benda kubatse ndimo ndavugana nawe si wewe uwo mwana nagitsoni cyane mbaza wawe bakutavuga bayikiduma aya masaha bayikiduma mbaza wewe ubuntu bw'ububeshi gusa mbaza wawe Eso wewe. Ariko mana yanje sisi kwera uko yavuze niko kweri. Sente yakubwiye. Sente yambe kuri umwana atari gwawe. Kuri ibyo rero nafata inzira. Amvire mu rugo. Unyaruka n'umutima mubi kaza mu muryango w'abantu kwanona ibintu byane. Urati umubabaro wateye sente yawe. Urawuzi? Urazi bugofi nge wateje n'umwana wiwanje. Ujya kwambika umwana wange ishano ngo yaguteye inda. Kuri uragiye uratinanganye kuri uranzunguza igisagara cyose cyabujumbura ubonye ko ngaha nje Donata umungu wanje baraguteye inda. Wari wabuzi uje. Wari wabuzi uje ndimo ndabaza wewe nagatwa wajyango ni ingunguru. Ndimo ndabaza wewe. Umviriza. Njya mutoye dogi. Kumbi sisiraje ngaha ari mararira umwana w'abandi umwicishije agahinda winjiye mu buzima bw'abana yakomananje biguru bwako bwewe uruwahe uvahe kwanze wanyu ni hewe uvahe wewe wahawe yendera uraje urahungabanya umuryango wawe uraduhungabanyije neza imitima irahagaze nzoka kingira kantu ngo nakantu ke kivugisha ukuri kumbi nakanyejya nakaruga afise inzigo ko kangana niko ninzigo yako kangana bako utavugishwa numve kutavuga kuko betumbura amazi kumuraba ibyo mukore nabyo ubona numara maje are injira usoni ibintu byawe byose usohoka umvire mu nzu nyarutse umvana umukoshi mu nzu nyarutse kuraho ibyahi byose bucambaga bwose wazanye nkuriraho tambuka ukuriraho ugende nyarutsa ubushambaraga bwawe n'ubuhuzu bwose nabude bwose wazanye abaze nkurira umukoshi mu nzu kurayo utwara ugenda kurayo Alveroze kwigwa kuzana n'iti wanje kubera nyine kuko ngiye kujana nawe kubera iki ma uyu mukino niwe wawutanguye ndakubwira ati ko tugomba kuza ngaha anye ngo ndamuzana vugishwa numve ndakubwira ko tugomba kumuzana ngo araza numuzana araza sasa ubunye bimaze guhinduka rero ma ntabwo nigeze ndaguhatiriza kugira ngo utamuzana waramuzanye ngo yakuze ushaka byose nazi basi ikinya rero nigiye nawe ugomba gukora ku bintu yani naje nshaka ariko kweri ibyo sisi yambwiye n'ukuri kuko sisi yambwiye ko wambwiye ngo usigaye ukunda kano gashanaka ma Alvera aramutse avuye ngaha anya ntabwo dusubira kandi kumva ndikunda guhumekera iruhande sa ugeze wambwira ndimo ndagwana ubuzima bwiwawe ma aramutse avuye ngaha anya n'umusi wanyu muzubumbonye nanje cyawe ndakubwira nyo ntugutoti njewe Alvera ubunye n'ubwo ubuzima bwanje ma Alvera dahari zishobora ariko bana uburozi bubaho ndumiye kwera uburozi bubaho ubwo nyina amutekereye nase nabande yarabatekereye barabugutimitse ngaho ibujumbura hose wabuze abakobwa beza wabuze umukobwa mwiza yiza afise umuryango afise fama afise habarizwa uyu wamwibarabara uzi yaraturutse nimba aturutse mu kuzimu nimba aturutse mu ishamba nimba aravuye ma ndagusaza
mu Burundi Bujumbura ari abakobwa beza ariko ntabwo ari abakobwa barenga ubwiza so yo Alvera abaruta ubwiza abo bandi ni beza gusa Alvera warabaruta rero numva aramusavuye ngahanya mana yani ndahita ndahava sose urabita nk'ibyo nimugiye gutwagwa n'amaranga mutima yaho canke witeye ku rukundo nkunda yene nimushaka kubona rero nimushaka inonzu yinduka nk'akaburi nyene mwirukana gende nyene mwirukana gende Mana ngiye gufatirana kugira ngo naho akenshi akunda kumbwira ngo papa wanje ngo aramukunda akunda kumbwira ngo papa wanje yani kire bise sindagaje kubaza kuvyerekeye papa nta kintu kimwe ngusha kumbwira ariko byanga bikunda papa wanje ndabizi neza yuko hari ikintu yagukoreye kandi cyo cyose ntabwo ari cyiza kubera ko nta kuntu atafoto yiwe isanzwe iri ngaha nta n'ikimenyetso na kimwe ufise cyo kubasha kumwibukira kubisigura byanga bikunda bamugerageza uko ushoboye kose kugira ngo ubashe kumwibagira narakubagiye kuvyerekeye papa wanje akundi mwana ngiye kandi gusizanya ko nazo kwiga ndabikubaza ntabwo ari kubera ko nabitahuwe abo ni kubera ko wankurekira kimwe cyose nshaka mu buzima bwanje ntacyo nigeze ndakubura nama ariko ntabwo bisobanura kubaho papa wanje adahari ko byanezereje nukuri ikintu kinini cyane nabuze mu buzima bwanje dore ubuzima busa nk'uko umengo buriko burisubiramo kandi Alvera afise umwana kandi ujya mwana nawe nyene papa wiwe bisa nk'uko umengo ameze nk'uko ngira atandukaniye na papa wanje imisi yose munyigisha kugira ngo mbashe kuba umuntu ndiko nkora ubumuntu kuri Alvera kandi abizwe neza ko iteka ryose ura wifuza kumbona ndyohewe n'undi muntu bishobora kundira kuryoherwa atari wewe na Alvera kandi Alvera azonkunda bihagije kubera ko arazi ikintu cyitwa uburibwe nimba z'uburibwe ahubwo azondinda uburibwe Marega ndagukunda cyane nkundira mbu umwana mwiza kuri Alvera ubwo mbaje kubona namutawurisha neza yuko ari abantu beza ku isi bakiba ndagusome ndagukunda cyane nakundi ikintu cyose kiba cyashitse umuntu abyakira uko biri niyo mpamvu uri mu wanje wa mbere ku isi babiri nkawe naboma ari hehe ari sawa ndagukunda mama Alve mama yabashije kuntahura n'ubitekerezaho cyane right no kumengo nameze neza ikindi kandi senti yabimenye bone
ujya munsi wakurambira bijya byakubaye nyine ariko ndakurikodinga ndasumbuye ko akoresha ijya voice kugira ngo abashe kukurwanya kandi cyagiye gukora nico kibi cyane birenze kubera iki senti yaguteye ubwoba senti ndamuzi yawe kuva tukiri mu ishure yarashaka kundeka nkaba uwa mbere atako ko namuruta ubwenge yani yashaka guseka ko rye ngoma gufata inamba ya mbere wafata inamba ya kabiri ubwo umuntu wese agerageje kumucira iruhande cyangwa kuduca imbere aci imbere cyangwa amuca imbere yakora bishoboka byose nyine kumurangiza sasa rero uno munsi wowe undi uyani umuri imbere kandi undi imbere agomba gukora ibishoboka byose kugira ngo abashe kurwana umva atamamvu ufise kugira ubwoba Justin, aricyo ushaka kunkorera bro. Mwaba nobafata nobakubi nobafata mwaba namwe ni sawa inde please nukuri ntawe nzi gusa uwonzi numwe ari mu none ko nzi Kristo ari mu Buhindi aha ino hariho Kristo ntabwo ndondera Kristo mu Buhindi ndondera Kristo mu Burundi rero mu rupangi wacu nta Kristo abayo nawe wapi nawe naho haba kandi ndamubona ari he ndamubona Chris Yes. naje yakubwira ko Alvella akuramutse Wait. Ukiza nibiki? sa Kuzibira abantu. oye yaje kumbwira Kristo mara ndabona muri filime z'Abahindi bamwe bagira uko Umbiriza. Abanzuri ndiri. Urikura rapura ije amaboko uri kwabwira umuntu ko amaboko ari biki? Oh my god. What? Benda kubaze. N'umuntu mwiza nk'ukugwema ushakurira kudoga. yo mabu dakariyo Ingosha. Come. Yo bro. Mani ndakeka ibyo waketse nibyo. Ya. Ufise umukozi ahindura ubusa. Sit down, please. Thank you. Voilà. Noneho hari ibintu ninga mpeje kumva magara tuzinanye ruganda kubonye numvise nindi zina je nari maze imisi mwumva njangira inze wakanguse ya unzi ninzina je sitakuzi shaka kumenya uwo ndo ndavuga ni wari oh my goodness wondiwe ni chondi what wadi tegezo kumenya nuko jewe na wewe usangiye okay good news huh? Icyo ndiko ndakora nawe ni icyo uri kurakora. Yeah. Are you serious? Yes, of course. Reka ndabwira akantu kamwe.
Yes! Yeah, never give up. Umviriza, nta vya gauche à droite. On fonce, tugeza ku game. Of course. Yeah. Oh, urumva nawe maze kugira ubwoba kubera cyubyumva. Ifoko utuzi. Aha. Sho tugiye gukora je nawe. Ni Imana yonyine ikizi. Yeah. Twebwe babiri gusa. Thanks. Yeah. Wow. Okay, jaribu makaga nemane. Sente namenye yuko wayo na Chris. Kandi byari byose mwapanze ndabizi neza ko atari byiza. Sente Chris ni nkozi ikibi. Sinyine yuko wivanga muri ibi No utari nkozi ikibi. Sente nimba unkunda ugomba kubahiriza amahitamo yanje. Kandi ikindi nacyo ugomba kumenya. Sente mfise ubwoba bimwe bidasanzwe. Reka ndakwibutsa ikintu kimwe Sente. Wibuke neza yuko kuva no kwishure wanka umuntu anci imbere. Ubu njye mu Kristo ndi imbere kandi mfise ubwoba nukuri ndagukeneye kuri uyu mwanya. Sasa no musu ujya mu Kristo andi imbere. Kandi daga byose urabizi neza yuko ni wowe wangwanirira sivyo ndagukeneye muri no mukino. Ndagukeneye please. Guys, turi mu ntambara imwe idasanzwe kandi imaze n'igihe kirekire cyane pe. Chris ishobora kuba ntamuzi ariko Cynthia wenda ndamuzi neza. Byanga bikunda ivyo bapanze kuba bahuye ari ni bibi cyane. Niyo mpamvu tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo twitegure tugerageze kwiyumvira mu mpande zose izo botekereza izo bokwiyumvira twebwe tubyumvire nk'inshuro zirenga cyane. Akomana cyane umwe na mpamvu yo guhangayika sana. Wowe warigiye amategeko Chris yarakoze icyaha ni kugenda gusoka amufata amafumu. Mani byenze ko yarakoze icyaha bizi wewe bizi jewe bizi Alvella maybe na mama wanje kandi mu mategeko biba bisaba ibimenyetso narabyaranye. Sasa umwana upima umwana Zero roshe bro, asho bishikari haya muri senari bakamubwira ati ngo bagende gukora DNA gacavuga umwana kaza ari wa Chris gacagenda akavuga ati yanyene ujya mukobwa yarankunze arabisaba ko ashaka kubyarana nanje umujana he hakiri ikintu cy'umwaka bizo sebaye ese ni basi nampa ngufise. Ibibazo urabona nabyo basi nawe ndumpango ngufise twakora. Shingiye ku bwonko bwa Cynthia nta mupango ofisi. None iki bigufasha Ambazi cyo mwenze utwenzi ma nyene ma nuza kunaura nabi sije vuga ndakumenyereye general umbishi mama just listen up akina ko ndibaza wadeze je wenyene nakuze mbona ari wowe ambere papa umbera mama sasa je ari kibazo igoma kinza mu mutwe ma none ko aciye afi imyaka 24 ari wowe nine ni 3 ni ni 3 nakwambiye ko imyaka 23 ata undi mugabo ojya ari umusigize kumbwira ati ngo papa wanje ni umugabo wakunze cyane kuruta nyene nawe ubisiga ata undi muntu wagiye ko sivyo ma wabisiga warabaye byinshi kandi Ani imyaka 23 umuntu arabyara kibyara yere ariko muganye nituzonge hari imyaka 23 cyangwa uretse hari ikintu kimwe muzanyica no muri kwibana Kimwe nkunda kumva
hano hanze abavyeyi ngo baribunda gusa bakabiduhisha kugira ngo bamenye usanga mama wari ukenye ukabimisha kugira ngo singire imico mibi. Nzahuramo umutima mwabana banje ndanezerewe pe mujya ndababaye Nyene ma Nena nivuze kubona uko ratwenga muzankuramo iyo kotsa kwera muzankuramo umutima mama ndaga tugiye kugenda mu bintu bitoroshe cyane kubera ibyabaye kuri Alvella bisa nko kumengo tugomba gukora ibishoboka byose tubirangize yego pe mani bisanzwe mpamvu ma Neno dusengera ndabasengera wana kazi ndagakora kwe kubasengera gusa wana bavuga ngo muyezagire yamunongo yo rifasha neza cyane ndewo no muwaza Amigini nacho umwuzukuru warajyana mbe washuhije amata nashubije yari yamukwa ya kandi uruke kumundira pampers sawa yaya mama tutaonana sasa sivyo nakunda mama turagiye kwitegura sawa hama ntimuteme mfite programme ya nimugoroba sawa mama sawa we ntiwari ukwiye kuwutera ibitugu uranyumva je nifuza umva Donata ndakubwira nifuza ko dutanga isi imbere yuko ituzungurukira kuravyumva kandi iyi nzira yonyene niyo isigaye yo kudukiza iyo nditegerezwa kuvamo Simon Vyose nabikora hari ikintu nashaka ngo menye ntabwo ari gisabo ndiko ndagusaba iri ni itegeko iyo nda nije nayishizeyo nije ntegerezwa no kuyikurayo wavyumvise je nta mwanya sinshaka kurera je nta mwanya mfise wo kurera abana Simon nakubwiye ivyo sinobikora Donata je sinditegura kurera umwana ndashaka ngo unyumve iyi niyo nzira yonyine dusigaranye kugira ngo dushobore gukira Hey Simon je ndashaka ko umwana wanje aba iyo ndiravamo Simon ntivamo iyo ndiravamo ndashaka ngo unyumve Simon ntivamo Simon ntivamo Ewe mana nje siraruhishije we nibiki muri ruro we mbwira ikikuzanye gusa duherukana uri bukintu wangiriye mbwira ikikuzanye Donata mbwira ikintu keneye ngaha mu rugi wanje we mbwira ikikuzanye we mbarira gusa ikikuzanye nico nshaka kumenya kikuzanye ngaha iwanje Simon enda kuzana umwana iki nico gihimbiri cyavuye muri yanda yawe nuru wavyaye ndabe hajya we waravyaye wasema ry'umugore we Simon urakwiye gutekereza tukarera umwana murerane nani je narakubwiye kuva kera ko je atamwana nkeneye kurera jewe
ku myaka yanje mikeya jewe abana ndabarenda ubona je mfise iki cotuma ndere umwana narakubwiye kuva hakiri kare ndakubwiye ati urugwana turukure mu nda raba ibibazo uri kuranzanira agaciro basikora amaraso yawe ari ngaha ayo nayo iwawe je sinziye wayakuye mugesera ivyo bintu we wigira nibiki jewe nta mwana nkeneye kurera ivyo nivyumvikana ico si kirundi umviriza reka ndakwereka umuti w'uyo mwana aguterera iki ngorane umuntu wameza ngahe we nivyo umaze kubonera mu isi y'Imana Donata nta byasimo ngaho nyimba ukeneye ko uyu mwana tumukureho hama twiga ibindi bikurikira mugabo uyu mwana atakibaha ivyo bintu nibi dushobora kumukuraho umwana iraba iki gihimbiri wavyaye ingeri kwanza wavyaye umwana w'inzobe je nirabura ivyo nibi isi raruhije raba umuntu ariko aragutera ingorane ngena ngaho apima ibiro bingahuye je narakubwiye ko uyu mwana tutazopfa tubanyema nanje muri ino nzi ivyo nabikubwiye kuva je tugendana ntavyo guterana inda twari twaravutse narakwinginze ndakubwira ati tuyikure yakiri kare uri buka ibintu wankore ubu rero isi irakuzungurukiye kuragarutse ngaha mu rugo aha nta n'isoni wumva agaciro basikora amaraso yiwanje naho yoba y'impene byumvire basi twice amaraso yiwanje uyu raba ingene asa raba ingene nsa shira se canke uvuge ndakwereka ingene tugira nkuko nabikubwiye kuva kare hamuraba ingene bisha bigenda ako nuko karyoza rimwe gusa urabona rimwe gusa mu masegonda 30 ntazoba gehera hama tubandanye ubuzima urashobora kwikorera umusaraba nk'uyo ku myaka mikeya umviriza sana nakayeki unyerekike zana uyo mwana mukoresha ikisimo zana uyo mwana ndakwereke none aho uri kurarima rimuvi yuvuza kundondera waruje kundondeza iki ubuzi ko hari kintu twavugana kuva ugitwara niyo ko nari nzitwara urisi washaka ndamushire ndewundi byumvire twicare twubaka urugo turera umwana jewe mbana n'uyu nofuma mbana n'amashetani urabona amashetani yo hajya mu ntango akaduga yose akaza tukabana ngaha apana wabyumvise ehere ndakwereke uribaza waje ndaguha umuti uyu mwana banza uri ndiye reka itonde no mu maso biragaragara zana ndakwereke mushenzi zana ndakwereke mushenzi wa mugore wise baranyishe nari nzi ko ubonye umwana byari kumva wishimye none uracyase wakwica ubuzima bwo namubwiye ko uno mwana wamunguwe uri nyamaso uri no musura avuye ubuzima bwanje intwari kazi nkuko
mu buzima bwanjye sinigeze mbona umuntu nkunda nk'ukunda gukunda wowe. Yego. Uri kigabo cyiza. Atari. Bazokunyeba wewe. Wow! Alvera ma fille. Alvera. Alvera. Why? Alvera. Alvera. Chris, wisika kwa wari. Chris. Urakeka nk'igiti. Bebe. Urabona icyo akoze? Alvera no! Unifa kwawe. Ma. Unume kubera ibintu byose byambayeho. Ni kubera wewe. Unume. Naja mufise ngawe. Naja mufise. Take on. Alvera nuko biskofi. Chris. Urakeka ngifise ubwoba bwo kuraba wewe. Sawa naje. Kuri cyo ushaka. Ndinga. Alvera nibiki ko nawe konda gutahura? Alvera sije wakubwirira wanje. Ntutume ndakubaho namusika kubwira nawe. Umwana wanje ni ukumva. Ntutume ndakubaho wewe. Ubwo wewe urasoka ndazi ukita umuvyeyi. Ukita umuvyeyi mbandi bavyeyi wewe. Ma! Urasana byose byambaye ko ari kwaye Alvera nagukoreye iki ari ma! Sorry, baby. Basi. Hanaze nawe urasohoka ukita umuvyeyi mbandi bavyeyi. Intandaro y'agahinda kose n'ubuzana bane. Wani n'igifu cyawe ma! You guys. Chris. Hey. Ukoze urindega. Bende. Chris. Wowe agahinda waneye wewe. Sawa nazi no musinkora icyo ushaka. Nyesa nguyu mama mwice nguyu. Chris agahinda waneye. Wowe sicura najyamye mibera kubera. Sari nibiki. Umwanya wawe namusize mugihe. What? Umwaka wose. No, namwana. Umwana yuhe. Umwana yuhe. Kisura umurozi. Ma, nakubwiye ngo hora. Naho byogera ntushobora kumva. Alvera nagukoreye iki cyo tumufata. Ma, isubayemo ntayuzi. Ibintu ni byavyizi ni nko kuraba sinema. Umwana ko aravuga ninde? Numa sindakwice wewe. Uno musinaje. Waragiye ngo mama wanje amenye ikemara rikimwana wiwanje. Be. Okay mama Alvera ndakubwiye ko ikintu cyose kungera bimeze. Uyu mugabo wawe ayijambere mbere kwanza na Tastone niyo nkuru ndi procureur kandi nkabasanze ndi juti magara ya Alvera. Sina pigiste kubwira uyu mugabo ubona ngaha hanye arashinjwa kuba yarafashe umwana wawe ku nguvu. Uyu mugabo ubona ngaha hanye mucyo maki ashinjwa byo gutera bebe nabyo nakoze. Ngongwiki. Nindi cha. Ngongwiki. Urabona mu maso hanje ngaha. Narize amosozi. No. Be why? No, nabyo nakoze. Chris. Turafise ibimenyetso. Kimenyetso kihe? Ari n'umuntu anagushinja arahari uwe cyabona. What? Chiza. Yo kubera kumwana wanje. Inde? Yego. Chiza nawe. Chiza. Zaje uyu asazo adakomeye mu mutwe. Ina adakomeye mu mutwe. Wowe ukora iki ngaha? Iki. Umva kubwira Chris. Wowe ukora iki ngaha? Akuyangaliye byinshi kubera kumwana wanje. Chiza mubwire bavuga byo. Wele umviriza jewe naramwifatiye n'amaso yanje abiri atamabemire. Ahejeje kubikora. Ib'iki? Ibi none ahejeje kubikora wewe. Imyaka yose twabanye kubera kutigeze umwana wanje. Kuno wakazi ibyo wewe ibyo nkumbi mirango byarasunguka. Mama. Ngwino Mama. Kuba kategeza mbwira icyo cyose ko yagitama. Yambwiye ngazotanyika. Yangirira. Niwe ndiko ndahamagara. Kanga nagusabye umwanya ngo tuganira wonyine. Uzagenda yarifise. Oya mugabo ntutumwitanye ko wawe. Wachiza wawe kubera yambwiye Ma! Ibyo sese makosa. wawe
Muri mama wanjye inshuro zingana nagusabye umwanya ukawunyima wewe ma uzakayima nagira mu nzu yawe uzumwana nagira uri mama wewe mugabo wameze akaziri imbere y'akaziri wewe Unashima kwanza polisi ino munzira ije kugufata. Vuga kirisi nawe kirisi. No. Na urembana ba kirisi bari mu. Hey Chris! Chris! Alvella Stone ari. Stone ma nari nugira ikibazo aratekanye. Cyava nameze neza hama ndakubaza ujya mugabo nawe ukora ikibi ntakiriye. Ego uramuzi? Ujya mugabo n'umunyakibi. Ujya mugabo afise umutima nk'uw'inyamaswa. Ujya mugabo umutima wiwe ngira ngo huzuyemo amahembe n'amahembe. Kasha urabivuga ngira navyo womenya. Ujya mugabo ni Alvella Stone. Ngo iki? Uko nyine ubyumvisha. Uretse. Inde ari papa wa Stone. Uko nyine ubyumvisha. Ari ibintu udashobora kunyumvisha ngo numve. Umugabo wa mama niwe papa wa Stone. Mbega wese ubwawe wawe. Ujya mugabo n'umunyakibi kandi nibaza ko ikibi si mwe nyine yagikoreye. Ujya mugabo afise umutima w'inyamaswa. Ujya mugabo sinzi nimba yaravutse mu bantu. Ujya mugabo sinzi Papa wa Stone. Stone. Uriye. Era kugishije gubi kabisa. Ni wiki. Yola. We. No tekana, reka yirarishe. Iyo umuntu yawaza kwitwa cyane arirabisha kubera rugo kireka ndamuvyura. Asa n'abapfuye. My friend, so natoye kwanza kueleki. Kari kazima wamwe. Aganuka kangana n'inyoni ndiko agomba kwigira data. Yego kwe. Uyu rero muri procureur ngo yashaka gushira mu gashi. Shaka yifunga ya Chris. Angana n'umusore. Yego kwe. Yake gasa barukuye kuburi. What? Yes, my dear. Nice. Aha, niyo narikuye kuba. Senti nera kwitse cyane. Akije nari tongo. Kuba kisha abantu bahura n'ibintu batekana neza kubayo. Yes. Ifoko umuntu agwika inyigisho. Uko wowe wari ukwiye gupfa ugahera neza. Tukamuhamba wowe. Bose baraga tuvugana gato. Kwero turi muri action. Ntacyo tuganira. Good, let's go. My baby, don't worry. Gumana nawe. Kandi sange wamutishe ko twamaze kuza. No. Kwanza ninga turi muri action. Ndakurahiriye. Uko no kuri kwimana he. No, vuga. Ujya Cynthia.
Nuja mutipe. Baruku. Uja sente. No, impossible. Boss. Umviriza. Bazonyumviriza. Ujya mukobwa ndamuzi. Igi twayikinana turi kamwe kandi tumaze igihe tuko turayikinana. Boss, genda baye. Mwishwa wanje. Zie. Abiri yiwanje amavyeyi yiwanje. Ivyo kuvuga nivyo. Uku. Bajya bari kumwe. Ndabikubwiye. Tugende. Unahure, ureke kuntahura. Ejo uzontahura. Tugende. No, njye navyo narinzi. No, tugende. Ibintu niki murimo? Oh my God. Finish. Yes. Oi, biri ko. Tena ndonzi n'ukuri kw'Imana. Ndonzi? Ivyo cyo kumbya libi. Nabona. Hari madogo na wewe. Boss, tena nacho nabinziko. Dog. Uriko bigira intwari mu by'urukundo. Chris ibyo ntabwo ndabikora kubera urukundo. Aho niko kazi leta amaye kugerageza uzokura inyamaswa mwaho mu bantu. Leta. Reka rero nabikora utarabikora. Reka nabikora rero nakurungike mu ijuru bitaraba. Now. Nugondo ngika mu ijuru. Naho nyene uzonsanga ko uzogushinja ibyaha byose wakoze kugizohura uzohura n'igihano kiburenze. Iyo ni sezerano Chris. No, yayo sezerano. Ntacyo bimbwiye. Edaer. Ubunyenge ndabarangize mwese nyene babiki. Ndabarungike mu ijuru. Ubu nyene. Give me phone. Ifone yiwe ni. Geye boss. Good. Hana banyama. Deka telefone yawe. Lindira. Wait. Stani mara telefone. What? Simon, ukagira icyo ukorera umwana wanje. Donut. Ni Donata nyine. Ijwi ryanjye ntajya wumva. Ntajya wumva. Kugira ikina nifuje wewe kukugira. Kuva kera ukine mukirate n'umwana wanje. Sona umwana wawe. Umfata hehe mutazi nahonzi. Shaba! Umfata hehe mutazi nahonzi. Nabisubiyemo ndakubarira ati ukagira icyo ukorera umwana wanje. Agasho karakurindiriye. Ngenda murungike mu ijuru rero. Ya. Ma bigenze gute? Yene sente wabi out to me. Maoja. No. What? Sinera kugiye. Sente. Ibiri biki. Tenda fiso mpano. Como ndaba? Niyo nonyeko. Warakoze kubaza. Okay. Chambira mbere kwa dore kwa muvanga mwe mari mwapanze iki mbere ko dupanga ubundi. Ko shaka kumenya mpaka twapanze. Of course. Yeah, niki kibazo. Okay, mbere ku mafoto ngaho mamanitse. Undi weza ko ari mama Alvella. Yes, kini mama Alvella. Uyu? Uyu ni umutipe urakoresha uyu mukristo akoresha kenshi. Ndamutse ko muziki. Okay, tugiye kwa Chris. Mupango hari nuko twateguye na Chris ko nagiye kumara muri nagiye kumira biri wapo. Okay. Tuvaye n'ibyo ari wankoreye. Okay, Chris twapanze umugambi ko tuzogufata. Tukuboye tukujana ahantu alright ku mugenzi wese nibaza ko yibara mu mwebwe batse. Runyine ko nawe warakoresha mu byose akora. Kujana ahantu matwite. Yeah. Gusa Really? Yeah. Tukwite hama gusa John bana maze kumenya ikintu kandi namaze kwitangura tuzomenya ingene tubigira sibyo ngiye kibazo. Mama akazi ko muzonisha bote. Tuzogutuma tibagita. Aho urazi ki?
reka dukorere ku mupango wawe nyene. Ama ingene twapanze na Chris tuciye dushoda bihindura ubwanje cyo nibwiye tubikora. Yena rero turashobora gukora nyene uwo mugambi wanyu nyene ukomeze kujya nyene hamusi nyene twongere nyene Uwe ntugire ikibazo. akaryoshe kaje. Cyo ndazuranze kandi uranyitse. Ico kongera muri Sasa ikintu gyari nuko Justin ugomba kumenya sure ubakurikirana aho baca hose nyene mu nkibisanzwe right. Okay, ube attention. Naza ko. Yeah, uko mutipe n'umuntu mubi. Ibyanga bikunda tugomba kumufatira mu kuri action, you see? Kubera ko tumufate mu gikorwa niyo bizisha byo wasanga kugira ngo bamufunge neza kutuza dufise ibimenyetso byose. Then ikindi naco ariko ugomba kuzokwibuka umunsi. Yeah, sure kubibagira. Ugomba kuzofata akavideo nyene kamwe karyoshe bya. ariko ndumva ndamutse gute nzananye n'abapolisi ariko bagufashe hajya bagufashe. Oh, yo, ivyo no gushobora kubura nyene kugira inyamukorwa dukeneye ibimenyetso. Suko bimeze gase, inyuma yo ngahonya rero ubwo nyene tumaze gushikira ku gikorwa nyene tumaze gufata video yose ugomba kuzoba waje nyene n'abapolisi kandi ahantu hose ugomba kuburi kumwe nabo. Kimwe gusa ntuzotebe muta hama nyene bagirire nabi. No, wichunge Chris no mu biseto. Niyagufata. It's fine. Icyo ni binanshisha of course. Unashaka tuko twapanga mkapanga mkadaba romantiki nga. And it's fine. Nzoba meze fresh. Guys, bizogenda nini? Hama Chris. Nabwegeza kina n'umutima wakonze. Ikigo cya mbere yaheje ubuzima bw'urukundo rwanje. Yamwibishije kujyamana n'umuhungu abamufashe ku nguvu. Amwigisha gufatira kuri kibanga yongera kandi amufata ku nguvu. Sasa ubundi ikigo cya gatatu kigiye kuba kureba. Tugiye kumubika mu bwoba. Agomba kuzohana ku buryo n'umwana wese ameze nk'abakiri mu ndama wiwe azotinya kuvukira muri kino gihugu. Yes. Turi kumwe nizeye, right? Yeah. Ndabizi neza ko tuzabikora fresh. Of course. My name is Sense. Hapo ndo ndi mu Sense. Unaona? Oja, video ifashe neza. Yeah, of course. What video? Chris! Donut. Mama, yeah! I'm good. That wasn't it. Mama. Yes! Numva no kwita. No. Uri igihemu. Hey, Ma, I'm good. ib'iki. C'est possible. Non, Avel. Mama. Wow. Yeah. Kubera ko wakoze ibi Chris. Naguhaye urukundo rwose rubaho. Warushoboye kunkorera ibi Chris we. Yeah. No, amahera yanje nibaza ngo C'est limite un scène ndiko ndagira nga. Mon Christ never give up. None irabe niko mbembe. Siba! Siba!
This is not my child. Nikiambia majana ngashaka kwa Papa wawe. Please, enough. Mana nyagasa nari nkamwereti togufungiza n'igimano. Kubera ibi bintu byose ushoboye kumpemukira bigeze hino hose nikiki nagukoreye mu buzima wewe kugeza igihe ushobora kumfatira umwana ku ngufu wabura nyiki Chris nta kintu na kimwe wigeze umburana kugeza igihe ushobora kumva ko ushobora kumfatira umwana ku ngufu Chris Chris nakubwiye no nta mumenja nkuyabwiye kwitwa se na n'umwana n'umuye kwifuza kugira umuvyeyi boyo n'ubu uzokwifuza kuvuka ameze nk'uku kwa Chris agomba kugira ubwoba bwo kuvukira mu bihugu vyarivyo byose Chris hona namufise wo guhungira kuko ikintu cyose wakoreye mama wanje hona nguye kuvyumvira kungera mama wanje arahamuka mba numva ko ataburenganzira mu ofisi umugambo w'ikusiba Donato ibidakora n'imisozi. mba nifuza gukora ngaho muri ino si iyi no forgive me you know shakwicha papa watu wanutse rero kazi ndabasanze Stop. Listen to me. Stop. Calm down, please. Nicogiye ngo ikintu maze iminsi urira cyane ukorera imyaka myinshi mu kazi yabisuye ku bantu nicogiye kugira ngo utangure wubake umunezero wawe n'aho hazaza uyu mwito ibyo twabirangije please. Yeah? Hey, my son. Chris. Ndagusezeranyije ko muri ngiye kuzokubera padiri mu bukwe bwawe nageretse. Kandi azohezweyo. What? Kugizo kwifuza n'urupfu ruguhunge. Uzoyibabarizwemwo. Kubugizo kwifuza n'urupfu ruguhunge. Kwanza hari umuntu yavuze neza ati abantu bameze nkawe kwinoze bakwiye guhanwa. Kandi n'umwana akiri mu nda ya nyina ameze nkawe ntaze ngigere yumvira n'umunsi umwe kuvukira mw'irisi. Donat. Uzimukenge. Polisi irakurindiriye ku muryango. No, Alvella. Inde? No, police! Bana